Mwagumanye n'isanganiro mwahisemo neza tubaramutse tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira kutiyumvirwa kw'abapfungwa baciriwe umunyororo w'agatsindikiro mu bahabwa igigongwe c'umukuru w'igihugu kuri mu bituma abanyororo baguma ari benshi mu mabohero ni umwihwezo w'umuhinga w'umushingwamanza nako Fabien Segatwa muramukurikira mu ntango zano makuru. Umurindi w'iduga ry'ibiciro ku ry'ibifungurwa ku masoko atandukanye mu gisagara ca Bujumbura atera abasumyi kwidoga ko ivyo kuzimba kw'ivyankenerwa vyabarengeye. Abadandaza baravyikura ko bati natwe turangura ku kizimbo. Murabikurikira mw'idonido ryano makuru ni mukanya. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata c'agateka ka zina muntu kudaharugwa kw'abapfungwa bakatiwe umunyororo w'agatsindikiro mu bahabwa ikigongwe c'umukuru w'igihugu ni kimwe mu bituma abanyororo baguma ari benshi mu mabohero n'umwihwezo w'umushingwamanza mu gihe umukuru w'igihugu ashikiriza ko hagiye gufatwa ingingo zo gutezurira abapfungwa bamwe batagirizwa ivyaha bikomakomeye nk'ubwicanyi. Maître Segatwa Fabien akaba asanga ubushikiranganji bw'ubutungane bukwiye kwihutira ibikenewe kugira ingingo nk'iyo ishigwe mu ngiro. Igihe hose atangiye ingingo yo kurekura abantu nukuvuga baramaze kubona abazorekurwa mugabo hari igihe usanga basubiye mu munyororo kuraba yuko koko batihenze igihe president atanze iyo ngingo. Ivyo byose biva ku bantu bariko bararaba nyene abantu bovayo kuko bose ntibovirayo ikivunga baraheze bakagenda bakuramwo imigwi dusubire kuri bimwe nyakubahwa umushikiranganje yavuze ati kugira rero ngo ntihagwirire abantu b'umurengera yacomuza murasha umunyororo abantu batakoze ivyaha bikomakomeye. Ico kintu rero bagishitseko no kuvuga abantu botinda bakaba bake mu munyororo abo bagiriza kunyuruza amafaranga y'abantu canke y'amasosiyete canke bashaka na leta. Abo bantu rero hari aho babashira ko umunyororo w'agatsindikiro. Uwo munyororo w'agatsindikiro rero urakomeye cyane kuko bavuga yuko umuntu yanyuruje igice c'amafaranga kishika ku mafaranga 100,000 acapfungwa by'agatsindikiro umunyororo w'amezi 6. Murumva rero aho tugeze ubu abantu babagiriza imiliyoni. Kuvuga rero uravyo imiliyoni ugacugabura n'ibihumbi 100 usanga umuntu bariko baramucira umunyororo w'agatsindikiro w'imyaka 50, imyaka 100, imyaka 200, imyaka 300. Abo rero yo hageze yuko umukuru w'igihugu atanga ingingo y'ukubakurayo aho baca bavuga yuko bitabaraba kandi umunyororo baciriwe waraheze kera kandi ugasanga hari umuntu baciriye umunyororo nk'uw'imyaka 2 cyangwa w'imyaka 3 yawuhejeje kera mugabo bakamushirako umunyororo w'agatsindikiro k'imyaka 50 kandi turazi neza ko ata muntu amara imyaka 50 mugabo kandi baravuga yuko y'umuntu babonye ari ntawo nikora atacafise kugira ngo ari ayo mafaranga baramukurayo mugabo rero ubiravye neza abo bantu bose ntibaheza ngo barabe yuko ari abantu badashaka kuriha kubera kwagagazo canke badashaka kuriha kubera ko atacu bafise bariha. Mu gisata c'ubudandaji tubandanya nano makuru ibiciro vy'ibifungurwa biguma biduga ku masoko atandukanye mu gisagara ca Bujumbura ku isoko ya Kotebu isanzwe iri muri zone ya Ngagara
nk'umuceri urimwa aha mu Burundi wahora ugugwa amafaranga ibihumbi 3,800 ku kilo ubu barizwa ku mafaranga ibihumbi 4 mu gihe abaguzi bidoga ko ivyo kuzimba kw'ibiciro vyabarengeye. Abadandaza nabo bavuga ko barangura ku kizimbo, abaguzi cyo kimwe n'abadandaza bose bagasaba leta kugira icikoze kugira ibiciro bigabanuke ku masoko. Ornera Muco yarahakubitiye. Nukuri ibintu n'imisi birazimvye cyane kabisa. Ushitse ku isoko ya Kotebu biboneka ko abaguzi baguma batangazwa n'ingene ibiciro vy'ibifungurwa biguma biduga. Nk'umuceri w'umutanzania wa mbere ubugurwa amafaranga ibihumbi 7 ku kilo, mu ndwi zibiri ziheze wahora ku mafaranga ibihumbi 6,500. Umuceri w'umurundi nawo wiyongeye ko amafaranga 200, ubu kabugurwa amafaranga ibihumbi 4. Inyuma nazo zahora zigurwa amafaranga ibihumbi 16 kuva ku misi mikuru irangiza umwaka. Ikiro cagiye ku mafaranga ibihumbi 18. Indagara nazo ubu ikiro kigeze ku mafaranga ibihumbi 68, zahora ku bihumbi 40. Nk'abakozi bo mu nzu bavuga ko basanga amafaranga baba bategekanije adakwira, ngo ivyo bigatuma bibateranye n'abakoresha babo. Ivyo gusuma ubuye birazimvye cyane. Dufatiye nko ku muceri kare ikiro caragwa 2006, mugabo waragwa 2006 uri mu ma 4000. Yahora kuri 4000 iri kuri 6500. Dufatiye no kuvy'inyama nazo nyene zara kuri 13000, ziraduga zija kuri 15000, zaja kuri 18. Ibintu byose byo gusuma ubu birazimvye cyane, byaba ibiharagi, zaba imboga byose n'ibintu bizimvye cyane. Gereranije ubuye nko misi yahera washura gusumisha 20000 mu munsi umwe wonyene, mugabo uye na 40000 ntacu busuma. Ku munsi ibintu dusanga byaduze, gusa nka twebwe nk'abakozi ahanini turagwamanka kubera iki usanga ibintu amahera baduhaye bidahuriranye n'ivyo dukeneye. So dusanga turiko turashwana n'abakoresha. Akarorero ni nk'umuceri nguzi ubu nahora ndamugurira ibiro 2 nkamuha 13, ariko ubu ambwiye ko byaduze ndamuha 12. Umwe mu badandaza avuga ko imvu ari nyinshi nk'ibiva hanze y'igihugu eka n'ibiva mu gihugu usanga biboneka ku rugero ruto. Hari usanga umwimbu utagenze neza, ivyo byose bikaba intambamyi ituma ibintu bizimba. Hari kindi kubera ibintu byagiye birazimba, ubuzima bukazimba, no kuvuga abarimyi bakoresha abakozi ku mafaranga menshi, bakagura imiti zimvye yo gupompa ivyimburwa byabo. Abaguzi n'abadandaza bagasaba leta ko yogira icikoze kugira ibiciro ntibibandanye biduga. Ikintu novuga gikwiye gukorwa nuko ababijejwe bo biraba bashobora kuba bakurikirana urudandazwa mu gihugu cyose, bashobora kuba bakorodona abagrossiste, novuga bagakurikirana impamvu yo bibituma hami gakosorwa. Kosaba yuko leta yo mugabanya ibiciro ikaraba abanyagihugu ko bamerewe nabo muri iki gihe atanu buryo bafise bikoramo. Kubwanje no kubwabandi ico mbona coba gikwiye gukorwa nuko ibintu kubera ko navyo nyene ubwo bizimba ntibiboneka, bizimba bitaboneka, ahubwo nuko ibintu vyoboneka ama bigasubira ku mabeye by'abarako. Nubwo hari ibiciro by'ibifungurwa byaduze, hariho ibindi byagabanutse nk'ibiraya n'ibiharage byagabanutse amafaranga ari hagati y'200 n'500. Ornera Muco urakenuye. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata ca politike. Umugwi ujejwe amatora seni ngo ukwiye kwihutira guhanura leta kugira yorohereza umugambwe CNL ukore widegembya. Bisabwa n'umukuru w'uyo mugambwe abona ko imigambwe hamwe n'abandi bose begwa bazokwitaba amatora atanumwe yarakwiye gukumigwa. Agatorwasa yongera koko seni yonashira imbere mu bihe vya vuba guhura nabo bose berwa n'amatora mu ntumbero yo kuyategura neza. Agatorwasa arongoye umugambwe CNL. Ariko uretse n'ivyo, nimba umugwiseni ujeje gutegura amatora ubwiza kumva yuko utegura amatora y'abarundi, udategura amatora y'umugwi w'abarundi.
ikintu ca mbere je nibaza rero seni yabwirizwa gukora kwari gukora ibishoboka byose igahanura leta ikumva yuko urubuga rwa politiki rubwirizwa kugururirwa bose byo gucura bufundi na buhoro rero umugambwe CNL bakabanza bakabikuraho kuko si amatora y'umugambwe umwe n'amatora y'abarundi bose abari mu migambwe n'abatari mu migambwe abantu rero iyo bagiye mu matora imitima iri mu mutwe abantu babuzwa uburenganzira bwabo ayo matora murumva yuko abari amatora byo bari citiranwa c'amatora buganda abari amatora iyo tuvuga nti rero ikintu ca mbere sene yari gukora kwari guhanura leta vavanure n'ingendo yafashe yo kuburabuza umugambwe CNL kandi n'urubuga rwa politiki gugurirwe n'abandi barundi bose ko si imigambwe yonyine ija mu matora n'abigenga baraja mu matora mugabo y'abantu badashaka gukora ibikorwa byabo bisanzuye murumva yuko ari ngorane. Ikigira kabiri seni kugira ngo itegure amatora neza ibwirizwa kwama iriko iravugana n'abegwa n'ayo matora mugabo umenga siko biri gushika no munsi seni irahari sinzi ko bakora imibonano y'akanwa babo mugabo seni yabwirizwa kuba imaze kwitangura kugira amanama n'abegwa n'amatora na cyane cyane imigambwe. Ikigira gatatu amatora twimirije amatora ameze nk'ayo twatumenyereye murazi yuko hari itegeko mukuru w'igihugu yashize ku gikumu mu kwezi kwa gatatu mwaka uheze. Iryo tegeko rirahindura imihingo y'igihugu amaprofese ava kuri 18 akaja ku maprofese 5 amakomine akava ku 119 akaja kuri 42. Amatora y'umwaka uza azoba agengwa n'iryo tegeko mu ntunganyo yayo. Uyu munsi rero ibwirizwa rigenga amatora ntiriraboneka twarumvise muri leta babivuga ngabo ntiraja mu nama nshinga amateka kugira ngo gigwe. Ubu none ko bamaze kuvuga ko bagize mu nama y'abashikiranganje habuze iki kugira ngo rirungikwe mu nama nshinga amateka. Ibyo baba ariko barahinyanyura nibiki byo bari impinyanyuro ziza zikosora ibyo twumvise bashizemo by'amananiza canye byo bari biki. Murumva rero hariho ibikoresho gendegwa ko bitaraboneka ku buryo mu by'ukuri iyo seni nayo nyene novuga ntirabohewa amaboko imugongo kuko ntibafise aho bahera. Yego nivyo ibwirizwa rigenga intara amakomine ryaragiyeho ariko hariho n'ikindi burya mbona umenga muri buno Burundi dusigaye dufise ingendo y'ukuza turahema abantu mu buryo bwo kubemerera ikintu mugabo ntigikogwe. Twarabonye umushikiranganje w'intwara yo hagati avuga yuko karanga muntu ikozwe mu buryo bwa none igiye kuboneka haciye igihe kingana iki ata murundi numwe arayironka. None iyo karanga muntu bazoyitanga ryari ko mbona ngo utegure neza amatora ubwiza kubuzi neza abazokwitabira ayo matora uko bangana. None iyo karanga muntu ni kuki batayitanga kugira ngo noneho umugwi ujejwe amatora udutomorere neza tumenye timbega hazokwitabira amatora abantu bangana iki. Tukiri muri ico gisata nyene umubano waranagutse hagati y'abanyamigambwe bo mu makomine ya Kabarore na Kayanza mu ntara ya Kayanza ngo vyavuye ku nyigisho bagiye barahabwa n'urunani mpuzamadini CICB. Vyemezwa na bamwe mu banyamigambwe hatanguzwa inyigisho zijanye no gutsimbataza umubano mwiza ku banyamigambwe hamwe kandi n'abanyamadini. Kuri uyu wa kane Patiri Apollinaire Ntamvukiye arongoye urunani CICB abasaba kwama batsimbataza umubano mwiza hagati yabo. Mbega suko Patrick Nsengiyumva. Izo nyigisho z'imisi ibiri ziriko zitangwa n'urunani mpuzamadini mu Burundi n'urukurikirane rw'izindi nyigisho zijanye no gutsimbataza umubano mwiza hagati y'imigwi cyane cyane ifise ivyumviro bimeze nk'ibitandukanye zagiye ziratangwa mu misi iheze. Barutwa na Yovena arongoye umugambwe CNL muri commune Kayanza ati izo nyigisho zaradufashije kunagura ikibano. Muri kino gihe turiko turabona kuva dutanguye inyigisho ko buke turiko turatangira gutahurana uwahora araba nabi uwundi kubera zino nyigisho biriko birafasha cyane. Niyo nkuru Jambyera umukenyerera rugamba w'imbonera kure muri commune ya Kabarore na bavuga ko kera binubana ariko ngo kuba ikibano kidatose kaye cyane. Inyigisho twarose zatugiriye akamaro kanini kuko twe mu butandukane bwacu tubanye neza
mu migambwe uko dutandukanye nta kibazo na kimwe kiri muri komini wacu ko ubwa mbere byarashika nk'umuntu akimwe ubundi basanga nk'uri mu CNDD ariko avuga ati ari missionnaire cyangwa missionnaire ko ari inuba ngo byari muri CNDD mugo ubu duhuye turi kumwe twese tugasangira nta ngorane. Warongoye umugambwe CNL muri komine ya Kayanza n'uwari mu mugambwe uri ku butegetsi Kabarore babona ko abanyagihugu boshishikara gutsimbataza ikibano ciza ngo na cane cyane ugwaruka nago rukirinda gusotorana. Ico no hano urugwaruka mwa bino bihe turiko turinjira mu bihe by'amatora nuko twokwimengesera twirinde agasomborotso twirinde abashobora kudukwegera mu byiyumviro byo gushamirana hanyuma twisunze kino kibano ciza nibaza yuko ibintu bizogenda neza muri ivyo bihe by'amatora. Ndaruhanura yuko igihe amatora azoba ariko aragera yuko ko tubanye neza uyu munsi twabandanya n'itubanye neza umwe wese uko yahisemo kuja mu mugambwe kanaka akazobana neza na mugenzi we ari mu wundi mugambwe amatora akazogenda neza umwe wese agatora uwo yishimiye bivanye n'umugambwe arimo. Padiri Apolinari Ntahomvukiye arongoye urunani impuzamadini mu ntara ya Kayanza aremeza ko ikibano ciza hagati y'abadasangiye amadini n'imigambwe canaguwe cyane muri iyo ntara ngo vyatumye bashobora kuza barakorera hamwe ibikorwa bitandukanye. Turamaze kurangura ibikorwa bitari bike baragiye hamwe muri urwo runani nyene rubaka igitarugwa cyo kuruzi Kayave cari caratwawe baragiye no gutegura ikibuga c'umupira hariya muri zone Kabuye baragiye no kuramutsa abagwayi batagira uko bigira hariya ku bitaro bikuru bya Kayanza twegeranije agasukari tubashira. Uwo mugambi w'urunani impuzamadini CICB wo gutsimbataza ikibano ciza hagati y'imigwi itandukanye na cane cane abanywanyi b'imigambwe itandukanye n'amadini uri kurarangurirwa mu makomine ya Kayanza na Kabarore mu ntara ya Kayanza ariko abawurongoye bakamenyesha ko mu minsi izokwira n'intara yose ndetse n'igihugu cyose. Patrick Nsengiyumva urakenuye kwiyo nkuru duciye dusozera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanye mushimishwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.